nushoza intambara ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira n'aba banyarwanda, nukubitwa tutangire kuboroga. Muri aho hari ibihe bikomeye amateka agenda yandika buke buke. Kuvejo ari nkuru ziri gucicikana twaranazisomye nanga Burundi buzadutera. Hagati y'u Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bibiri by'ibibanyi, ariko kandi bisangiye ibintu byinshi kuko bisangiye umuco, imigenzo hamwe n'imipaka. Gusa nubwo bimeze gutya, umwuka wa politike hagati y'ibi bihugu bibiri ugenda uba mubi cyane kurusha uko wari umeze ubwa mbere. Ariko kandi n'imvugo z'abaperezida ubwazo b'ibihugu byose, ndavuga u Burundi n'u Rwanda, nazo zisa n'izumvikanamwo akantu katari keza, kubera ko zisa n'izihimiriza ubwanko bwa politike ku mpande z'ibihugu byose. Ndibuka igihe kimwe murabona aha bavuga ngo inkotanyi twaragwanya aha mu Burundi, aha twaragwanye n'inkotanyi. Je twaragwa imbere yuko baje Kongo, twagwaniye haje imuruta twagwanye indwi yose banga nikiga, nibo baciye baje Kongo, baje bukihaja igihangerega mu kuji Kongo, hajya baciye hariya mu Rwanda, haje bukihaja igihanga, twagwanye indwi yose. Uburuhiro baravuga bati, urumva buyo yari yavuze ati banza mumfashe abatu bane yantise tubone kugenda. Uburuhiro bagiye badusigaho ni Kongo, mbere tuca turajayo kugira duhungura impunzi zacu, turaja kuziribera zirataha impunzi, twaribeye beshi. Byerekana Imana ingene ikora. Hajya mwari muzi ko ari banga bafise tutafise, ariko se we nta sono ugira. Isoni aho zikwiye gutangirira guhamagarira isi yose guteranira ku Rwanda koko. U Rwanda uko rungana, u Rwanda twebwe tugateranirwaho n'isi yose. Ibyo ntibikwiye kuba biteye isoni abantu bamwe baturetse ko turaho twirwanaho twirwariza dushaka kubaho. Kwagirizanya gufasha imitwe y'iterabwoba birakomeza, ariko kandi ntiwibagire ko abasirikare b'impande zose kwaba batembera ku mipaka y'ivyo bihugu byose, ndavuga Burundi n'u Rwanda, navyo biguma vyiyongera. Ibi vyerekana ugutikita kw'isi yose, ubwoba mu bene gihugu, ugukangaratana, ugutuma ibihugu byose uko ari bibiri bidatekana. Ibi nivyo tuma ibihugu byose uko ari bibiri bizamo akajagari gakomeye, igihe ibihugu byose byo bihisemo kugira ngo bishyirane ko hanyuma bigwane. Udutumye turatumika Nasere, uduhize turamuhiga Nasere, udushaka turamusangana Nasere, udukunde Nasere, 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 soje muri butini sereri niyo nzira twa turatinya, ishyamba twa turaryoga shikago ndani munore batinya. Nazo dukeneye, nazo twasabye, nazo dukeneye. Uburundi ni igihugu cikukiye, kirafise ingabo zo kukigwanira, inteko mvamakungu nazo dukeneye, nazo twasabye. Gusa muri iki kiganiro reka turabire hamwe ivyerekeye aba basirikare bose b'impande zose, turabe ngo ninde musirikare akomeye cyane ku buryo bw'uko baramutse bashiranyemwo vyibuze niba hariho uwo kambo yundi. Byukuri ku ruhande rumwe u Rwanda rufise igisirikare kimaze imyaka cubaka isura y'umwuga, ubuhanga n'imikorere isanzwe itandukanye n'ibindi bisirikare byo muri East Africa. Ni igisirikare cyagaragaje ubuhanga mu byo kugarura amahoro mu gihugu cacu, na cyane cyane muri ya myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1994. Ariko kandi iki ni igisirikare citabajwe n'akarere igihe cyagenda kugarura amahoro mu gihugu ca Mozambique. Ku vyukuri hari n'abaja kure bakavuga yuko iki gisirikare cy'u Rwanda ari kimwe mu bisirikare byo muri East Africa bifise gahunda zihamye. Gusa turavye ku rundi ruhande rw'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi naco ni igisirikare kidasanzwe kandi gikomeye cyane, kubera ko iki gisirikare kirimwe abahungu b'injyamunyu. Aba bahungu
bubakiye ku bunararibonye bw'imyaka myinshi y'intambara na cyane cyane ko bagwana n'inyeshamba iyo myaka myinshi yose bagwanye. Bivuga ko aba bahungu kandi ari abahungu bize kugwana mu bihe bikomeye, ariko kandi ngo bize kugwanira no ku butaka mu bihe bitoroshe, ariko kandi no mu buryo butunguranye. Muri iyi minsi bavuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyaguze ibikoresho bidasanzwe, ariko kandi ngo n'igihe batari bwabironke bavuga yuko ubunararibonye bwa gisirikare ku rugamba ari cyo kintu ca mbere gikora cyane, kabone nubwo wowe udafise ibikoresho bihagije. Ariko kandi ibi babivuga bashimika igisirikare cy'u Burundi ngo kubera ko mu ntambara za none ubu batarabira ku mubare w'ibikoresho wewe ufise. Eka data ngo nta nubwo barabira ku bwinshi bw'abasirikare ufise, ahubwo nyabona ngo barabira ku bunararibonye abasirikare bawe baba bafise no gukoresha uburyo buke baba bafise canke ibikoresho bike baba bafise. Aba babandanya bavuga yuko muri iki gihe ahubwo nyabona umuntu atsinda intambara n'ingoga ari uba afise amakuru adasanzwe kandi ahagije ku rugamba. Ariko kandi ngo kugira ngo utsinde neza umwansi w'iki gihe mu ntambara ngo nukuvuga ko ubanza kumucecekesha imbere yuko umutera. Ngo ibi kandi bikaba bisobanuye yuko uwutsinda mu ntambara y'iki gihe ari ubona umwansi wiwe kure imbere yuko umwansi wiwe amubona hafi. Gusa reka twibaze iki kibazo uyu munsi kuko nico cyatuzindukanye. Vyogenda gute mu ntambara y'u Rwanda n'u Burundi biramutse ibihugu byose bisakiranye bikagwana mu ntambara y'amateka izokwandikwa mu bitabo, ku buryo bw'uko aya mateka azohora yigishwa no mu mashuri mato mato abanza, ay'abana bo mu wa mbere, incuke, abo muri primaire, ayisumbuye ndetse na za kaminuza. Mateka y'u Rwanda ruratera ntirukora iki? Niyo mpamvu rero mwese mugomba guhora mwiteguye. Ubushomeri rero ntabwo nubwo akanya gatoya. Ubundi baravuga nta ntare iribwa n'imbwa, niyo mpamvu imbwa imotse intare iragenda ikavuga iti reka mbe ngiye. Namwe rero nuko tubafata muri intwari zitavugwa kuko muri zo nyine. Icyo ukora rero no kwigendera ukamwihorera akagwa aho yaguye, cyane ko nta n'ikigwari kiba mu Rwanda. N'ikigwari cyo mu Rwanda kiba kiruta baba turanye nka 10 rwose, niko bimeze. Ibyo nabyo nyine babyiga igihe abo rero baba baragize za nyigisho z'ikikomando, ibyo nta muntu apfa kubigira. Uwo mpariza hatagerageza arabe nyine abona ko babigira ibyo birimo nabyo nyine. Murabona ko none ku vy'ukuri igisirikare cy'u Burundi n'u Rwanda birafise ubushobozi bwo guhangana mu ntambara ku buryo bw'uko iyi ntambara izobura gacaca. Mbega igisirikare cy'u Burundi kirafise ingufu zingana gute kugira ngo citenge igisirikare cy'u Rwanda? Mbega hoho igisirikare cy'u Rwanda kirafise ubushobozi bw'uko cogwana n'igisirikare cy'u Burundi? Jewe ndi Abere Wiringiyimana nk'ibisanzwe nije twama tubana muri ibi biganiro. Reka naguha ikaze muri iyi ntambara y'u Rwanda n'u Burundi yakomeje kurikoroza ku mbuga ngurukana bumenyi, hanyuma tumenye byinshi ku vyerekeye iyi ntambara y'u Rwanda n'u Burundi iri kiravugwa. Reka duhere ku gisirikare cy'u Rwanda. Ku vy'ukuri mu myaka iheze igisirikare cy'u Rwanda cubatse igisirikare cubakiye ku miterere idasanzwe, atari kuba iki gisirikare cubakiye kuba gifise ibikoresho byinshi gusa, ariko kandi cubakiye no ku mateka, ikoranabuhanga hamwe n'ubumenyi byo kugwana. Ababize kugwana mu buryo bukomeye, ariko kandi bakoze n'imyimenyerezo ihambaye cyane, kandi bakaba bafise n'ikoranabuhanga nk'uko nabikubwiye rigenda risubirwamo uko imyaka igenda irahera. Amakuru avuga yuko izi ngabo z'u Rwanda ngo zizi gukora operation mu buryo bwihuse kandi mu buryo bunoze. Bivuga ko kandi u Rwanda ari kimwe mu bihugu byo muri East Africa gifise ingabo zagaragaje discipline mu bihugu byose zagiye kugarukamwo amahoro. Ariko ku rundi ruhande hari Uburundi ni igihugu gifise igisirikare kidasanzwe, ariko kandi atanu wocegera kuko ngo igisirikare cy'u Burundi naco kiratinyitse cyane. Nkuko natanguye ndabikubwira, bivugwa ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zose zifise experience y'intambara. Ibi none bisobanuye iki? Ibi bisobanuye yuko ingabo nyinshi ziri mu gisirikare cy'u Burundi zifise ubunararibonye mu byo kugwanira ku rugamba, haba mu byo kugwanira ku butaka, kandi naho nyene akaba ari ahantu hatoroshe. Bafise kandi ukwihangana kudasanzwe mu gihe kirekire kugira ngo bahangane n'umwansi. Oya, ariko ngaho ushobora kuba utanyumvise neza. Iki gisirikare nubwo nakubwiye ko gifise ubushobozi bwo kwihangana ku rugamba, oya si ukwihangana ahubwo no kwihambira ku rugamba, kabone nubwo rwaba rwakomeye. Aba basirikare b'u Burundi ngo ntibapfa bataye, ahubwo nyabona barigora ku buryo bw'uko bashobora kwirukana umwansi kandi vyoroshe, kabone nubwo baba bafise ibikoresho bidakwiye nkuko nahereye ndabikubwira.
aha rero niho abasesengura bahereye bavuga yuko u Rwanda rushobora kuba rufise ingabo zishobora gutangura neza urugamba, ariko kandi ngo izi ngabo nubwo zitangura urugamba neza, izi zifise ubushobozi bwo kuguma ku rugamba mu gihe gito. Aha rero ngo ni mu gihe Burundi bwo bufise ingabo zishobora kwihambirira ku rugamba zikihangana zikagwana igihe kirekire kandi atakibazo na kimwe zifise, na cyane cyane ko zisanzwe zifise experience mu byo kugwana. Gusa rero abahinga bakigera ngaha niho bace bavuga yuko haba hakenewe ubuhangange mu vyerekeye ikoranabuhanga hamwe n'ubuhinga mu vyerekeye ukurikoresha. Ku vy'ukuri igihugu cyose icyari cyose gifise igisirikare gikomeye kiba gifise za drone, radare hamwe n'itumanaho rikomeye, kikaba kinashobora kubona umwasi imbere yuko uwo mwasi we wakibona. Gusa kuri iyi ngingo ushobora kwibaza ko u Rwanda rwoba kaga ngaha kuri iyi ngingo, ariko gusa nagira nkubwire ko atari byo, kubera ko baravye ngo aho intambara yobera mu gihe u Rwanda n'u Burundi vyoramuka bigwanye bizogwanira ahantu gukoresha ikoranabuhanga n'amaradare bishobora kugora uwari we wese kabone n'ubwo woba uri umuhanga mu gukoresha ivyo bintu. Bivugwa ko intambara yo mu karere nkaka igwanirwa ahantu hatasanzwe, mu misozi, mu mashamba menshi y'inzitane, mu bishanga n'imipaka ifunganye. Aha rero ni Burundi buca bubera kaga, kubera ko Burundi nakubwiye ko bufise experience yo kugwanira ahantu nkaha, na cyane cyane ko iyatoba ibaye intambara ya mbere boba bagwanye, kuko bagwanye n'imitwe myinshi yitwaje intwaro kandi imyinshi muri yo bagiye bayitsinda mbere bakayitsemba hafi yo kuyimara. Aha rero niho Burundi bushobora gukoresha ubunararibonye bwabo mu kugwana, ariko kandi wibuke ko abasirikare b'u Burundi bafise na experience bakuye imbere mu gihugu, na cyane cyane ko imbere mu gihugu cy'u Burundi hagiye haba intambara zitandukanye kandi zagiye zituma abantu barasana mbere bakarasana igihe kirekire, kandi muri iki gihe bakaba bagwana atandi ivy'ikoranabuhanga bakoresheje. Aha rero ngo nubwo ubushobozi bw'ibikoresho by'urugamba bishobora gutangana n'ivy'ubushobozi bw'u Rwanda, bavuga yuko u Burundi ngaha bushobora kwerekana ikintu kidasanzwe, kubera ko busanzwe bufise ubunararibonye mu vyerekeye kugwana kandi bukagwanira ahantu hakomeye cyane hanagoye kugwanira kandi mu gihe kirekire. Aha rero niho bahera bageriranya igisirikare cy'u Burundi FDNB hamwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Cemeje yuko umusirikare w'u Rwanda Sergeant Emmanuel Sadiki yajabutse umupaka w'u Rwanda yinjira mu Burundi. Ico gihe igisirikare cy'u Rwanda n'u Burundi ntibigeze bumva kumwe ingingo y'uwo musirikare yajabutse akarenga imbibe akinjira mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru ndazi neza ko mwese mwayumvise, ariko reka nongere ndayigaruke ko gatoya kugira ngo ndayifashishe ndakumvisha uburemere bw'iyi ntambara yoba hagati y'u Rwanda n'u Burundi biramutse ibi bisirikare bibiri bikoranyemwo bikagwana. RDF yo mu Rwanda ivuga yuko Sergeant Sadiki Emmanuel yari yajabutse umupaka atabishaka, yari yayovye hanyuma akambuka umupaka aja mu Burundi atabishaka. Uyu Sergeant Sadiki Emmanuel yajabutse umupaka wa Gasenyi Nemba mu majepfo asira uburatirazuba bw'u Rwanda. Iki gihe akimara kujabuka umupaka yinjira mu Burundi, polisi y'u Burundi yahise imucakira nako no kumuta mu mvuto nkuko twebwe dusanzwe tubivuga. Iki gihe rero mu itangazo ingabo z'u Rwanda zasohoye zavuze yuko umusoda wazo yari afungiwe kuri polisi ya Kirundo ahari muri komine Busoni mu ntara yagutse ya Butanyerera ahani mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko igisirikare cy'u Burundi cyo cyavuze yuko Sergeant Emmanuel yisobanura avuga yuko we yari yayovye avuye ku kabare kari hafi y'ikambi ya gisirikare ya Gako iri mu Rwanda nyene. Iki gihe mu itangazo igisirikare cy'u Burundi cyasohoye cyavuze yuko uyu musirikare Sergeant Emmanuel Sadiki yari yagerageje guhunga bakimufa igihe yari yamaze kurenga imetero 700 ayinjira mu gihugu cy'u Burundi, ariko ngo bibu by'ubusa abapolisi bacara mucakira bamushyira mu mvuto nk'uko nabikubwiye aho mu ntara ya Kirundo. Uretse ko ibi byari bisanzwe biba hagati y'u Rwanda na Kongo, ariko mu myaka ya vuba ubu bwari bwa mbere bibaye hagati y'u Burundi n'u Rwanda ko umusirikare ashobora kuyoba hanyuma akinjira mu gihugu c'abandi ataruhusha abifitiye. Ico gihe rero mu itangazo RDF yasohoye yavuze yuko yari babajwe n'ibintu vyabaye ku mipaka y'ibihugu byompi bya Rwanda no Burundi, ariko kandi ngo izokora ibishoboka byose mu rwego rwa diplomasi hanyuma igarure umusirikare wago. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wabaye mubi kuva mu mwaka wa 2015 igihe hageragezwa ihirikwa ry'ubutegetsi rikozwe na Godefroid Niyombare. Iki gihe rero niho ubutegetsi bwa Gitega bwagirije ubutegetsi bw'Ikigali ko bwagize uruhare mu gufasha abashatse gutembagaza ubutegetsi
ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Kuva mu mwaka wa 2015 rero hagati y'u Burundi n'u Rwanda hagiye haboneka icuka kidasanzwe, mbere hagiye habumvikana ko no guterana amajambo kwinshi kw'abagize ubuyobozi bw'ibi bihugu byose kwagiye kuboneka ku mbuga ngurukana bumenyi. N'ibihumbi by'abarundi bari muri Buvira, bari muri ibyo bice bya za Minembwe, bagiye za Karemi, bagiye za Kindu, bagiye Warikare, bagiye za Kisangani, bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare. Ukibaza ariko abarundi bangana batya, izi ngabo z'abarundi zingana zitya zagiye muri Kongo, hari chaos iriho, bariho barashaka kwica abantu muri za Minembwe, nako barabishe birirwa bababombinga na za tirare na drones n'ibintu byose. Aba bantu ku isi birirwa bavuga babaye, birega abantu baratakambye haburu batabara. Ejo bundi izi ntambara zivuyemo ibyo navugaga muri za Uvira, intambara irahaguruka y'amahanga ngo n'u Rwanda. Ubu Rwanda tugomba kuba twikoreye uwo muzigo w'ibyo bibazo bibera muri Kongo. Abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Hip sha abantu bagaye bakitwa nk'impene ukunyene, hari abantu b'abagabo bakanura. Iki ndakibabwire ntimujya mu mukondo ya zose. Uzo tuvyoga tuzomuvyonga. Emwe aho ni emwe mwe muritegura ntimugire ubwoba. Mu mwaka wa 2022 hari ikintu cyabaye nubwo ataco cyatanze mu nyuma yaho. Iki gihe abashikiranganji b'imigenderanire n'andi makungu ku mpande zose, ndavuga Uburundi n'u Rwanda, barahuriye ku mupaka wa Gasenyi Nemba. Iki gihe bavuganye ukuntu boshobora gusubiza umubano mwiza hagati y'ibi bihugu byose. Iki gihe rero agahengwe gato karabonetse, ariko ibintu bisa n'ivyasubiye urudubi mu mwaka wa 2024 igihe Uburundi bwasubira gufunga umupaka. Iki gihe rero umupaka warafunzwe, ariko mu mwaka wa 2025 Perezida Evariste Ndayishimiye abajijwe yavuze yuko atagihamya gihari cyuko u Rwanda ruteganya gutera igihugu ciwe. Gusa mu mwaka wa 2026 umushikiranganje w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje yuko Kigali hamwe na Gitega biriko birumvikana kugira ngo basubize ibintu ku murongo, hanyuma amakimbirane ahave. Gusa ibintu byasubiye kuba nabi igihe Uburundi bwarungika ingabo zabwo muri Kongo. Iki gihe Uburundi mu kujana abasirikare babwo muri Kongo bwagiye buvuga yuko ari ubutumire bwahawe na leta ya Kongo kugira ngo bugende gufatanya n'abasirikare ba Kongo kugira ngo bagwanye umutwe witwaje intwaro wa M23. Iki gihe rero abategetsi b'u Rwanda bakibona ibi bintu Burundi bukoze, bo bagaragaje kutishima kubera ko bavuze ko FRDC hamwe na FDLR bakorana vya hafi, kandi ngo FDLR ikaba ariyo iteje umutekano muke ku mutekano w'u Rwanda. Gusa ku rundi ruhande ubutegetsi bw'u Burundi nabwo bwagiriza ubutegetsi bwa Gitega yuko bukorana n'umutwe wa Red Tabara, kandi uwo mutwe wa Red Tabara akaba ariwo unasanzwe ugwanya ubutegetsi bwa Gitega. Ariko kandi n'ubutegetsi bwa Gitega bw'i Burundi bwavuga yuko aha Red Tabara ifatanije na M23, kandi M23 akaba ari u Rwanda ruyifasha. Ibi rero byose maze kukubwira byagiye bishingirwa ko bikavuga yuko ibihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi bisa nibiko biragwanira mu buseruko bwa Kongo, nubwo atanu umwe yigeza byemeza mu bategetsi b'ibihugu byose. Ubu rero tuvugana haheze imyaka 2 umubano w'u Rwanda n'u Burundi ujemwo ikibazo, mu gihe hariho agahengwe kari karabaye ku mwaka wose, mwaka wa 2024. Ariko kandi leta y'u Burundi yasubiye gufata icyemezo cyo gufunga uwo mupaka. Mu gufunga uwo mupaka rero leta y'u Burundi kavuga yuko ishaka kubungabunga umutekano w'igihugu cyawo. Mu mwaka wa 2023 u Burundi bwashinjije u Rwanda yuko rwafashije Red Tabara. Iyi Red Tabara ikaba yari iherutse gutera u Burundi mu gitero cyabaye muri zone Gatumba. Gusa kandi hakaba hari n'ayandi makuru avuga yuko iki gitero cya Red Tabara cyaje kivuye mu ntara y'ubumanuko ya Kivu. Gusa iki gihe rero leta y'u Rwanda nayo yarisobanuye ivuga yuko atanu namwe ihuriye na Red Tabara, ahubwo ngo n'ikimenyimenyi nta nubwo yigeze iyo Red Tabara ica ku mupaka w'u Rwanda, nyabuna ngo yateye iva ku mupaka w'u Burundi na Kongo, ahasanzwe hari abasirikare b'u Burundi bamaze igihe kirekire bahagwanira n'ingabo za M23.
Iki gihe rero bigizwemwo uruhare na Perezida Salva Kiir, akaba ari nawe ico gihe yarari ku burongozi bwa Afrika y'ubuseruko. Mu mwaka wa 2024 abakuru b'ibigihugu bakuriye urwego rw'abaministre